kuri Karire mwana w'Uburundi, nkundira ndakuyagire muri rino kete ibijanye n'igihugu cacu, igihugu c'Uburundi bwa Nyaburunga. Karire, warutse mu gihe aho hari uburyo bwinshi bw'itumatumana bw'amakuru, aho uvyuka mu gitondo ugasanga amakuru kuri Facebook, aho uvyuka mu gatondo ukaja kuri YouTube kumva yandi makuru, wahindukira gato kuri Twitter ugasanga hari amakuru yandi ku gihugu cawe. Karire, ndabizi ko bikugora kumenya ukuri, ndabizi ko bikugora kumenya icyatsi n'ururo. Uyu munsi rero Karire, nahisemo kwandikira rino kete kugira ngo ndakuyagire muri bikenzi urabe ko ari cyo wokuramo. Erega Uburundi bwacu ukubona uyu munsi siko bwahoze. Kera Uburundi cari igihugu kitari hamwe. Izi mbibe ubona ntizamyeho, izi mbibe ubona zashizweho n'abantu. Ariko byagenze gute? Aho hambere hahise twari dufise abami benshi, abami bato bato, umwe wese yari afise ahaganza, umwe wese yari afise ahagaba. Hanyuma haza umwami yitwa Ntare rushatse cambarantama. Uwo Ntare rushatse cambarantama rero niwe yafatanije Uburundi, niwe yafatanije Uburundi, atuma abami bose baje hamwe, abami bose bagira igihugu kimwe citwa Uburundi. Uwo mwami Ntare rushatse cambarantama yari intwari ikomeye. Inyuma yaho habaye abandi bami benshi, kandi muri kahise ku Burundi habaho abami y'ubwoko bune. Habaho Ntare, hakaza Mwezi, hakaza Mutaga, hanyuma Mwambutsa, tugasubira kuri Ntare. Muri urwo rukurikirane rero rwose habayeho umwami yitwa Ntare Rugamba. Ntare Rugamba niwe yaguye imbibe z'Uburundi, niwe yatumye Uburundi buba igihugu kinini, igihugu ciza, igihugu ciyubashe mu makungu. Ariko rero Karire, nagira ngo ndakubwire ngo ibintu ntivyagumye bimeze gutyo. Igihe hari umwami Mwezi Gisabo, habaye icago gikomeye, dutegwa na ba Kavantara. Twatewe n'abera baje bava ahantu tutazi. Ico gihe abarundi biyumvira ngo abo bera nibihume. Bari bazi ko abo bantu baje kudutera kumbure bavuye ku yindi si, kuko basa nkaho menga ntibapfa. Ariko umwami Mwezi akoresheje ingabo ziwe z'abadasigana, baragwana n'abo bazungu bari baje kutwaka igihugu cacu, bari baje kutwaka umwidegemvye wacu. Mwezi Gisabo ntaco atakoze. Erega baragwanye hafi imyaka indwi Uburundi bwacu buhagaze, bugwanira ubwigenge bwacu, bugwanira amahoro n'umutekano w'Abarundi. Ariko rero Karire, erega ntivyari vyoroshe kuba bari bafise ibigwanisho bicira umuriro, ibigwanisho bikomeye, ibigwanisho tutari bwabone mu gihugu cacu c'Uburundi. Bituma rero umwami Mwezi Gisabo asa n'uneshejwe. Ariko muri uko kuneshwa habayeho ivyo nokwita ngo ibiganiro vyabereye Ikiganda. Aho Ikiganda rero hari mu mwaka w'1993. Ico gihe rero habaye ibintu novuga ko bitari vyiza ku gihugu cacu. Abazungu nk'aho bari bafashe igihugu cacu mu maboko yabo, bacira ibihano umwami Mwezi mu kumubwira inka ari butange. Habaho n'ibindi bintu vyinshi nokwirirwa ndadondagura. Ariko ico womenya, twari dutakaje ikintu gikomeye cane, kuko niyo batuganza kuva uwo munsi. Karire, ico gihe rero habayeho zana amagi zana amasoro. Kuva ico gihe umwami Mwezi naho yategeka bisanzwe,
ariko amategeko makuru makuru yava kuri ba kavantara, umurundi atakaza agaciro kiwe. Ariko inkuru y'umwana isubira inyuma. Nagira ndakubwire ngo umurundi wa mbere, aho hambere abo bazungu bataraza, abarundi twese twari dufatanye mu nda. Abarundi twese twarakundana. Abarundi twese twari dufise igihugu kimwe, twarakigwanira umwansi aduteye. Nta muhutu, nta mututsi, nta mutwa, nta nyagupfa, nta nyagukira. Twese twari turi hamwe. Umwe agize ikibazo twamuseruka ko twese. Umwe afise umurima agomba kurima, haba ico twita ikibiri, abanyagihugu bose bakaza bakamufasha bakarima maze akimbura. Abarundi eka baranywana, abarundi barakundana. Ivyo bibazo wumva uyu munsi ngo by'abahutu n'abatutsi rero ico gihe nta vyari bihari. Karire, umuzungu amaze kuhaza, erega bagiye hatanguye abadagi, mu nyuma haza ababirigi. Aho bose rero batangura kuducanishamwo, bavuga ngo aba barebare bitwa gutya, aba bagufi bitwa gutya, aba nabo bandi bitwa gutya. Baduha amazina bivanye nuko bo bavyumva. Nuko rero hirya y'ivyo bari bafise politike yitwa mu gifaransa diviser pour régner, kuducamwe imice kugira ngo badutware neza. Nuko rero batanguye gufata bamwe bakaba abatoni babo, abandi bakaba abakozi. Inkuru y'umwana rero nkuko nakubwiye ngo igenda isubira inyuma, igihe babikora ivyo byose, aho no kubwira ngo abarundi baraho ataco bashobora gukora, kuko nta nkomezi nyinshi bari basigaranye, nta jambo twari tugifise, kuko twakubitwa nk'ibikoko, twakubitwa ibimoko. Erega Karire, muri ico gihe cyose ndakubwira, abarundi b'umutima bari bakihari. Abarundi b'umutima bari bahari kandi baravyihweza bakavyitegereza. Umwami Mwambutsa yari afise abahungu. Muri abahungu yari afise harimwo umuhungu yitwa Rwagasore. Rwagasore umwe twita ngo umuganwa atari umugani. Rwagasore rero yari muri abo batoneshejwe. Eka mama yari yaragiye no mw'ishure mu Bubirigi kwiga. Ariko ari hiyo mu Bubirigi ntiyakunze kuba muri ubwo buzima. Ubuzima novuga ngo bwari butandukanye n'ubwo abandi barundi bose bariko barabamo. Umugani atari umugani, Rudoviko Rwagasore ari muri aya mashure yaguma yiyumvira ibijanye no kwikukira ku gihugu cacu. Yaguma yiyumvira ibijanye no kwikukira ku Burundi, kugira ngo abarundi basubirane ijambo, abarundi basubire kwitwa abarundi, igihugu cacu gisubire kuba icamata n'ubuki. Karire, muri Ikete ndakwandikiye, ndashaka ngo ndakubwire ngo umutima waranga Rwagasore wari umutima wo gusubiza abarundi hamwe, wari umutima wo gusubira kwitwa abarundi, ntitwitwa abahutu, ntitwitwa abatutsi. Ni naco gituma biciye mu bikorwa bitandukanye yari akoze, erega Rwagasore yatanguje amakoperative yakorera mu gihugu cose kugira ngo abarundi baje hamwe barabe ibijanye n'ubutunzi bwabo, barabe ukuntu bo kwiteza imbere. Karire, indoto ya Rwagasore, indoto y'uwo muganwa yari indoto ishimisha abo bari baje kutwaka ico twari dufise kiruta ibindi byose, ari wo mutima w'ubuntu. Umutima wari muri Rwagasore ntiwanezera ba sesa nkuyoze. Umutima wari muri Rwagasore ntiwanezera abantu bose no kwita bansumirinda. Harimo benshi rero bamuhemukiye, baranamugurisha, batakora namwica. Ico gihe hari tariki 13 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1961 niho bamugandagurira i Bujumbura
bamugandagura abarundi tukimukeneye. Wa gasore rubi naho bamwishe iyo tariki. Umugambwe yari yatanguje ariwo mugambwe w'iprona w'ico gihe warabandanije ku nzira uwo muganwa yari yaraciye, maze Uburundi bwacu buronka intahe yo kwikukira itariki imwe z'ukwezi kwa Mukakaro umwaka w'1962. Karire, uwo munsi wari umunsi w'umunezero. Uwo munsi ndakubwira abarundi barirurukije kuko ibendera ry'umunyamahanga ryaramanuwe, maze ibendera ry'igihugu cacu riraduzwa. Bwari ubwa mbere n'ukuri mu myaka myinshi yari iheze, aho abarundi basubiye gutwenga, aho abarundi basubiye kwiruhutsa, bati ubu rero tugira dusubire kuba igihugu c'amata n'ubuki. Ariko ivyakurikiye Karire, ivyakurikiye n'ukuri birababaje. Ivyakurikiye iyo myaka yose biragoye kuko bisa naho abarundi benshi bataye iragi rya Rwagasore. Bisa naho abarundi benshi b'ico gihe bakurikiye ivyo wa mwansi yashaka, za nyigisho zo gucanamwo, za nyigisho z'amacakubiri zitangura kwigaragaza. Ega naho ujya muzungu yari yagiye, bisa naho yari yasize ugwiri, bisa naho yari yasize imbuto mbi mu banyagihugu. Nuko rero abantu batangura gucanamwo, n'uwo muganga utangura gucanamwo. Kagakoko kabi k'amoko karinjira mu banyagihugu, karinjira mu bategetsi. Intwaro zagiye zirakurikirana ico gihe ni nyinshi. Mbere intwaro ya cami yarakuweho, imaze gukugwaho hatangura repubulika. Ariko ico gihe cose amoko yaratanguye kuba ikintu gitandukanya abarundi. B'abarundi bari bamwe, b'abarundi bakundana, b'abarundi basenyera ku mugozi umwe, batangura kwinubana. Ivyo rero vyatumye habaho ubwicanyi butandukanye. Abatutsi bakavuga bati abahutu batwishe, abahutu bakavuga bati natwe batwishe. Mbere Karire, mu makuru uzokumva inkuru zo mu mwaka w'1972. Muri uwo mwaka w'1972 habaye akabi kabishe, aho abarundi bicanye. Abarundi baricana, barangazanya biciye ku moko. Erega bakoze iyo bara n'ukuri sinovuga ngo hari ikintu ciza na kimwe bakoze, kuko barahekuye abarundi benshi. Baba abatutsi bapfuye, baba abahutu bapfuye, bose bari abana b'Uburundi, bose bari abana bacu, kandi bose bari bene wacu. Inyuma y'ivyo habaye ibintu byinshi. Bamwe bashaka kwihora, abandi bashaka gusubirana ivyo batakaje. Eka sinoja muri ivyo kuko Uburundi bwacu bwarahekuwe. Muri za ntega n'amarangara hose habaye ibintu bitagira izina. Bamwe bihora abandi bihora abandi. Karire, aya makuru y'Uburundi yo ndayagezeko, ndabura nico nokubwira kuko muri rino kete sinokubwira ngo vyagenze gute. Ico nokubwira gusa, abarundi twaricanye. Uzokubesha ngo hari uwishe uwundi kurusha uwundi azokubesha. Bose baricanye. Uyu munsi hakaba uyu yishe uyundi, ejo hakaba uyundi, ejo hakaduka ikindi. Abarundi bakama muri ivyo. Benshi barahunze igihugu cabo, bagenda mu bihugu vy'ibibanyi, abandi bagenda mu bihugu by'amahanga.
intwaro zagiye zirakurikirana zose uko zakabaye, imwe yazifise amakosa yayo, iyindi ikazifise ayandi, kuko igihugu cacu cataye umutima w'akaranga, umutima w'urukundo. Karire, uretse ibyo vyago ndakubwiye, aho umugani utari umugani Rudoviko Gasore yagandaguwe, inyuma yaho hakaba n'ubundi bwicanyi, nubwo bwicanyi bw'agahomerabunwa bwo mu mwaka w'1972 hahavuye haba ubundi bwicanyi bundi uretse bujya bw'intega n'amarangara ndakubwiye. Mu mwaka w'1993 habayeho umukuru w'igihugu yari yatowe n'abanyagihugu yitwa Melchior Ndadaye. Uwo Melchior Ndadaye ni umuhora wumva avugwa nk'incungu ya demokarasi, kandi koko yari yayigwaniye. Ntabwo atari yagize kugira ngo mu gihugu c'Uburundi habeho intwaro zitowe n'abanyagihugu. Melchior Ndadaye yarasi ivyiyumviro byinshi byiza, ariko nawe yishwe hakiri kare. Yishwe atacarakora gikomeye, kandi ajana na benshi bamufasha, bamwe mu bashinga amateka, abandi mu bashikiranganje. Inyuma yo kwicwa kuwo mukuru w'igihugu hapfuye abandi banyagihugu benshi isinzi. Abanyagihugu benshi nabo bicwa basira ubwoko bwabo. Aho hose abahutu bagiriza abatutsi ko aribo bariko barabica, abatutsi nabo bakagiriza abahutu ko aribo bariko barabamara. Icyo nshaka ngo wumve Karire nuko twicanye twese. Icyo nshaka ngo wumve mwana nuko abarundi bariko baramarana, abarundi bariko barahemukirana, abarundi twari twataye ubuntu. Ivyo byose rero ndakubwira Karire, ndabikubwira kugira ngo sinzura kaboze, ariko ndabikubwira kugira ngo wumve yuko vy'ukuri abarundi hari ikintu twatakaje wa mutima wahagurutsa guha Gasore mu gihe c'abakoroni, kugira ngo dusubire kwitwa abarundi. Uwo mutima twarawutaye, uwo mutima sinzi aho wagiye. Ariko wowe Karire, niwe vyizigiro vy'ejo, niwe vyizigiro vy'Uburundi bw'ejo. Muri ivyo byose rero ndakubwiye, habayeho n'intambara inyuma yo gupfa kwa Ndadaye. Habaye intambara, abarundi turicana, twavuye tunagenda n'ahantu hitwa Arusha, sinzi ko umaze kuhumva. Aho Arusha abarundi bumvikana ko bagiye guhagarika kwicana, bumvikana ko bagiye gusangira ibijanye n'ubutegetsi, bumvikana ko bagiye kuvanga igisoda kugira ngo abarundi bose bumve ko bacungerewe umutekano. Ariko rero Karire, ivyo vyose naho vyabaye ntivyahagaritse ubwicanyi bwagiye buba hirya no hino. Vyose naho vyabaye, urabona ko mu Barundi hakirimwo agatima kabi. N'uyu munsi haracariho abantu bafise ivyiyumviro vyo kwica, n'uyu munsi haracariho abantu bafise ivyiyumviro vyo gutandukanya Abarundi, haracari abantu bagifise ivyiyumviro bisa nabi, ivyiyumviro vyo kuducamwo imice, ivyiyumviro vyo kuvuga ngo uri umwana w'umututsi urya nawe n'umwana w'umuhutu ntaho mufise muhurira. Ivyo vyiyumviro nivyo kugwanya. Karire, nifuza yuko muri uko gukura kwawe utandukanye icatsi n'ururu. Karire, muri izi nkuru zose nakubwiye muri rino kete, nta na hamwe wigeze wumva ngo abatutsi bose bo mu Burundi baraduza ahantu ku musozi bafata ingingo yo kwica abahutu. Nta na hamwe wigeze wumva ngo abahutu bose iyo bava bakagera ngo bahuriye mu kiyaya bafata ingingo yo kumara abatutsi. Ivyo nta na hamwe vyabaye. Ariko habayeho abahemutse mu batutsi bagenda kwica abahutu, habayeho abahemutse mu bahutu bagenda kwica abatutsi. Erega guhemuka ntibigira ubwoko, guhemuka ntibigira umugambwe. Abahemukiye Abarundi nta bwoko bafise, ahubwo abahemukiye Abarundi baramenje nka wa wundi yaririmbye ngo uwishe wasahuye uwo yaramenje. Uwo mumenje rero nuwo kugwanywa, uwo mumenje atuma Abarundi bapfa nuwo kwigizayo uwo ari we wese uko yitwa kose. Karire, ino kete ryanje ndabona rigiye kuba rirerire, ariko nkundire ndarigarukirize hano. Ariko mu kurangiza nkundire ndagusaba ikintu kimwe. Karire, ko ari wewe kazoza kejo, ko ari wewe Burundi bw'ejo,
Karire, ko ari wewe duhanze amaso, ko ari we uri kuraruka kandi ari ufise inguvu, ari uri kurakura. Nagira ndagusaba ikintu kimwe, nagira ndagusabe ngo ufate mu maboko yawe kazoza ka kino gihugu, ushire ku ruhande ivyo vyiyumviro bicafuye, ivyo vyiyumviro bishaje, ivyo vyiyumviro vy'ubwicanyi, maze uhamagara abarundi ubashire hamwe, dusubire gusenyera ku mugozi umwe. Karire, Uburundi ni bwiza, raba imisozi yacu, raba Tanganyika, raba ibiyaya, raba ubutunzi dufise mu gihugu cacu c'Uburundi. Ntaco tudafise kugira ngo Uburundi butere imbere, ariko hari abadusamaza badushira mu bintu vy'amoko ngo twame twicana, twame dukenye, twame dusabiriza. Ariko wowe Karire, ndizera ntakekeranya ko ugiye guhindura ibintu. Karire, ndizera ntakekeranya ko ugiye gukora ibyo abandi batakoze, kuko niwe Burundi bw'ejo. Ndangije rero Ikete rero ndagushimira ko wafashe umwanya wo kunyumviriza, ugafata n'umwanya wo kurisoma. Imana iguhezagire kandi Imana ihezagire Uburundi.